Tumaze iminsi tubona abaririmbyi baza hiyo gukora ibiteramo ariko ngo ntibafatwa neza n'abasanzwe bategura ibiteramo hiyo, vyoba biva ku kizi? Nagerageje kuvuga muri rusangi, cambe na mbere je maze gukorana n'abaorganisateurs b'ama menshi no mu Bubiligi, kandi maze gukorana n'abaririmbyi batandukanye. Ego aho novuga ndamaze kuronka experience y'abaririmbyi international, aho novuga nka Ruga, ndabona Aerostar, ndabona Daju, ndamaze kubona uko kenshi bora bigenda dari kubisi. Next time umuririmbyi w'umurundi ahamagawe ino aje muri evenement kanaka, cambe na mbere abanza asabe contrat imbere ko haguruka. Iyo contrat baremurungikira n'imbere ko ayisinya abanze yigije, akavuga ati jewe cambe na mbere nkeneye gushika muri hotel ngazuko, nkeneye kuririmba kuri stage nganuko, ku buryo muri contrat babaguhaye urafite twa kuyimodifya imbere kuyisinya. Hino uri makosa baramwakira. Ikintu rero abarinzi b'abarundi n'abapromoteur cambe na mbere, abapromoteur n'aba evenementiel bagerageza babubahe, babaha amakondition meza ku buryo nabo nyene bakora bishimye, bikagenda neza. Hama contrat basinye contrat imeze neza, bimwe mu madetail akwiye, amakuru akwiye ku buryo utakurikije amategeko iyi contrat iri bien signé aca nta n'umuntu atuyureka ko bikwiza ko yabazi ko ashobora guca hano. Umwuga wa DJ no muri Europe ituma muri asanzwe nkora usoma avantage menshi. Cambe na mbere n'umwuga ubaho, yuko je nkiri Burundi muvyeyi yumvise ngo umwana ashaka umu DJ wamenga ngo ikintu umwana ananiranye yabuca akora amashuri yamunaniye, kubera peut-être ata kazoza bayibona mu mugabe no muri Europe. Umwuga wa DJ uri respecté, hageze n'ikintu cyo cha no ba rémunération gerageje gushibwa mu Kirundi, hageze kagahembo n'amafaranga dukuramwo ashobora kubesha. Ino hari aba DJ bubatse amazu bafite ubuzima kubera umwuga wa DJ. Umwuga wa DJ ino si umwuga wa DJ gusa, imyuga yose iri respecté, bakaba bazi go respecta n'abakozi bivaye n'umwuga umunsi w'Agirako. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. No munsi turi mu gihugu c'Ububiligi, turi kumwe n'umwe asanzwe avanga imiziki, DJ Mike. Azigiye kitari gito nk'imyaka 3 avuye mu gihugu c'u Burundi. Mwamumenye cyane kuri mix yakoze yitwa Mashup y'indirimbo ya Ariko. No munsi rero turi kumwe mu kiganiro ca open mic. Ndakuramukije. Yes, nenda baramukije Patrick. Ndaramukije n'abakunzi ba open mic. Hama kabe DJ Miki. Haba merereye ku mugabane wa Buraya, mu gihugu ca Belgique, exactement à Bruxelles. Abantu bakeneye kumenya DJ Miki. DJ Miki ni mu DJ w'umurundi yavukiye akuriye Burundi, pour le moment ariko abanariza umwuga wo DJ nko nabivuze mu gihugu c'Ububiligi, exactement à Bruxelles. Hama ku mazina abavyeyi bampaye akaba Niyomukiza Mickelange, akaba ari umu DJ yatanguye umwuga wiwe muri 2012, akaba yaraciye muri team yitwa Star DJs, akaba yakoreye ahantu hatandukanye. Dushobora kudondagura aho nahereye abita ko mu Ngagara, nakoreye kuri Yuka Beach, nakoreye mu masohoro menshi, nakoreye kuri Kozi, nakoreye mu bar n'ama club menshi, nakoreye n'abantu benshi. Aho hereye no munsi birakorera gukora nkuko wari usanzwe gukora kiri mu gihugu c'u Burundi? Yego cyane, aho mperereye biranyura gusumba nabisigura twisigura yatanga gukora i Burundi. I Burundi ni ahantu hambere nakoreye hamaye amabaza ari solide, akaba ari yamfashije gushika ngani adapt. Tunashitse ngaha bade mu DJ kubera nari sonze bisama experience na kuri Burundi, kandi yafashije nuba kimfasha. Hama ikindi kintu naco noshobora kubunganira ni umwuga wa DJ no muri Europe ituma muri asanzwe nkora usoma avantage menshi. Cambe na mbere n'umwuga ubaho, yuko je nkiri Burundi muvyeyi yumvise ngo umwana ashaka umu DJ wamenga ngo ikintu umwana ananiranye yabuca akora amashuri yamunaniye, kubera peut-être ata kazoza bayibona mu mugabe no muri Europe. Umwuga wa DJ uri respecté, hageze n'ikintu cyo cha no ba rémunération gerageje gushibwa mu Kirundi, hageze kagahembo n'amafaranga dukuramwo ashobora kubesha. Ino hari aba DJ bubatse amazu bafite ubuzima kubera umwuga wa DJ. Umwuga wa DJ ino si umwuga wa DJ gusa, imyuga yose iri respecté, bakaba bazi go respecta n'abakozi bivaye n'umwuga umunsi w'Agirako. Je rero ngerageje kugiranya
kuri experience no kuri Burundi ahantu hagisho ko mu Burundi ngabo turagerageza gutera imbere ku buryo umu DJ ashobora kubaka inzu ariko mu DJ ngabo twegino nakazi nashitse nkora kandi nkunda nisanzemwo kandi nkibanda nkora kandi ukaranyureza kabari ukantunze ushaka kuno mwana nazi yuko ivyo no bishimira abakunzi banje Imana musange ko baje samwe muzenga ufise mix maze kurabwa n'abantu barenga 400 kuri YouTube nikekanya muneza ububonamwo muri we muri rusange y'ubibonye uko ya ego nivyo ndafise mixtape nakoze l'année passée 2024 yitwa Burundi It's Rwanda hit song mixtape kabi kuri YouTube channel yanje hama mixage nayikoze nshobora kuvuga histoire ya gaciro inungishika muri Europe nasanze abarundi n'abanyarwanda dushaka kumera nka bamwe community n'izimwe dusokera hamwe yawe amasura y'abarundi cyangwa abanyarwanda usanga twisanze hamwe hama iki nabonye abarundi no bagenzi benshi byarabagora kumenya amatitre y'imiziki y'Uburundi basanga muzika arawumva yawumvise ahantu ugasanga ko arambaje kuba n'umu DJ indirimbo yitwa gute ugasanga bibaye ibintu birebire gusigura ku Mickelange no caza ide yuko nokora mixage ngafata ama hit song yose y'abarundi n'abanyarwanda nkashira hamwe akaba ari mixage mara 2 heures mixage video ikaba imaze kuraba plutôt 409,000 views kuri YouTube akaba ari mixage ya mbere y'umu DJ w'umurundi cyangwa umunyarwanda imaze kurabwa n'abantu benshi je nabishimiye yashimira abayiravye abayipartageje n'abandi abayirava kandi abemera yuko hari volume 2 yayo ikurikire ko ndayikora kwanzo isoro hama nkaba nkeneye ko iyi volume 2 nkeneye goal yanje kutukuva kuri 400,000 views gashaka ku miliyoni natwa kuri iyi ngabikurikira tugashikana miliyoni kuri mixtape azora kajyo keza doita mbere gucamera mbere muziki wacu Burundi kuba DJ azori ibintu byose tuko tondetera mbere bivanye n'umwe wese carimo ego hama kanyemereza vise nuko nakoze mixage ryoshe abantu kayikunda bakayikurikirana hama kabaryohe hama ivyo byamaye intege yo kubandanya nkora nuko zini mixtape hariyo mashup yamenyekanye wakoze mu Burundi umugambi waba warawuhevye kubandanya izindi ko mashup yawe yageze kure mu cyane bon ikibazo cya mashup naho muri Burundi sinubona yahevye kuba nawe niko ndabesha mashup kwitangura natunigeze negura sigo no kwihagarika sibintu none nateguye kwihagarika ahubwo ikintu cabaye nubona nafashe na pause ya kubera ino umwanya warantwaye no gushika muri Europe basaba kwiadapta nuko gutanga ubuzima bushasha rero ntabwo ibintu byinshi ari kwinstara ari kwiadapta ari kumenya n'abantu ari kubana n'abantu banagira profite ngire shout out ku bantu batatu twashitse bashikira bafasha no tubikorana akaba arimo manager wanje twa Kevin Brandon chayimenya hama hariho n'umuririmbyi yitwa Pizzo John twaje dukora mu soirée n'amakonnection menshi niho yaci ndamushimira ndafite mu videographer wanje akaba ari karafashe bya video afashe iby'amategeko kandi ndi command bano batatu bashikira kandi n'ubu bakishikira haba nagenda bashimira nabigize gagasi mabeni bagira ego hama bya mashup nabanje kwihagarika gatoya mugabo ngenda bibanda yakora mashup nayitanga ibikuri Burundi mugabo yacitumye ca kuri Treasury Bank dari ryambere umurundi aciye kuri Treasury Bank kora mashup nakwe na Bantu Boy nakwe Foreigners na Kiriko na Double J barabizi nakwe na Oleg nakwe n'abandi baririmbyi batandukanye mashup yaciye kuri television international bibyo kuri mashup nikini komeye rero nkene yabwo no guhimiriza abandi ba DJ yuko SWAT bogerageza bakaraba ari ikintu ukora kubona ko bishobora gushikana kure kubona resultat ndagenda bahimiriza ahubwo nabo nyene ko zitangana muzika hama je nanje ngo natanga muzikora rero nakeneye uzozibandanya kuva mu 2025 lakini sio kusora mashup wapana ucha kuri Trace gusa ngene ucha mu beat tugacha kuri bandi mateleviziyo international kubera bavuga ngo iko kuri ikintu gikunda kandi ari ciza umenye wo gikunda cyangwa gishimye ushobora gushikana kuri hama sinzopfa meze gukora mashup dufuma nkora zikiya canke magari gatuma umugabo nzotigeza ubana ndazikora bashije ko Trace album mashup ya Foreigners Kiriko na Bonito Sugwa haroni ya Oleg Chieko ego chambere kabaye akanyamuneza kwijeyo niteka yari rya mbere muri imvyi y'umurundi mbese no mu DJ w'umurundi aronsi bakwe doce kuri televiziyo international muri Europe ndabutse ko Trash Albert iri mu Bufaransa kandi byabaye nkiri Burundi amagana ntaka histoire kayo gatoya nakunda kura Trash Albert nkiri Burundi hama hari umu DJ twa Vocal Techniques yarafite emission yaba 22h samedi niens akabakura ama mashup
hama nabibonye birangira navuga ati je vais essayer ndashobora kugerageza nandi nkazikora après nazikoze ndakora zira nyinshi hama cyane kuri Instagram ndaganda bayimizi uza murakoresha amarezo baci posta ama extrêmement mashup kuri Instagram yanje hama cyane bataginga Trash Urban ndatangira mu DJ to DJ vocal techniques hama après rero no bahanura ikintu ukoze ikintu kaba ari cyiza aho gishika hose kuba ari cyiza nakira kimenyuka uyu mu DJ niwe yasanze in box sanga yandikira ambwira ati akora mashup deje umwana akora mashup bibazo twahuye mu kintu kimwe ati mashup zawe nazishimye cyane amameri yo amye komeza umurungikira akaba keneye kudushisha kuri Trash Urban byaciye bimpa ide yuko muca nkura nyinshi z'abarundi komsa abarundi bakaca baza baracako hama yageze gusubira mashup cyayico ndumva mu muziki ndashobora indirimbo ya Oleg kuguma instrumental mwahungiramwe abandi bari ngashamo nka Chris Brown ngashamo nka umurivyo rero so muri Amerika ore wese ndashobora kumongeramo ngabo indirimbo ikaguma ari umva ni bya bintu byo DJ byatumye rero abari nka Farias we yabaye nka cadeau ya mariage kubera umunsi cako yarafise mariage namwe ati ni cadeau ya mariage na n'umuntu wiwe hama Oleg nawe yaraciye ko kandi uko nacimbana vi Burundi mugabo byari ibintu byari ryambere duciye kuri Trash Urban barazi nibako bakora amaze ngo mbe ngo uri mu DJ wa hehe nabati i Burundi natangaye nasanze igihugu cy'Uburundi batakizi bavuze ngo Burundi ngo muri ville yahe narinze kwisigura mvuga ati Burundi ni igihugu hagati ya Congo n'u Rwanda niho bagiye kugira ngo abarundi mbure baratuzi ahubwo nkeneye yuko twobandanya cyo tubona biye ko diaspora ndazisubira tubanze iminsi tubona abaririmbyi baza hiyo gukora ibiteramo ariko ngo ntibafatwa neza n'abasanzwe bategura ibiteramo hiyo byo biva ku kidi yageje kuvuga muri rusangi cyane na mbere je maze gukorana n'aba organization ma event menshi no mu Bubiligi kandi maze gukorana n'abaririmbyi atandukanye ego aho novuga ndamaze kuronka experience y'abaririmbyi international aho novuga nka Ruga ndabona Arastar ndabona Daju ndamaze kubona uko kenshi bora bigenda dali kubisi cyambe na mbere n'abantu bafise bamaze gutera imbere bivaye n'ibihugu barimwo canke nabo bakorana para kukintu ca contrat bageze ku negocier contrat baragerageza bagashiramo ama clause arakwegeza ababwira ati iyi contrat ugenda yisinye nuko jewe mbana ibyo nasavye twavyemeranije ikintu rero ushobora ndavye ibibazo bikorera aba mu barinzi b'abarundi nta muntu uvuga ngo ushireko amakosa ngo yaba ngo kanaka mugabo ico nosaho nuko next time umurinzi w'umurundi ahamagawe ino aje muri evenement kanaka cyambe na mbere abanza asabe contrat imbere ko haguruka iyo contrat baremurungikira n'imbere ko ayisinya abanze yigije akavuga ati jewe cyambe na mbere nkeneye gushika muri hotel ngazuko nkeneye kurimbira kuri stage nganuko ku buryo muri contrat babaguhaye urafite twa kuyimodifya imbere ko yisinya ugasaba ibyo bongeramo cyangwa ibyo bakuramo ngerageje kora ibibazo bikurira abacaye byabaye ifo yuko amaleta yose mwavugana kare ugati muri yinza dushikira muri hotel meza uko nuko azo shika kuri stage aya masaha byose bikaba biri fise na maclose ubirenze ko ufise contrat iri bien signé urafite twa kuja kwitwarira ari mu makosa kiri kintu biyegereza abantu b'amategeko n'amategeko n'umuntu ashobora gukurikirana contrat akanahanura muri imbere ko ayisinya rero baze yuko ivyo bivyo aba respecté umuririmbyi akamara kuronka nk'ubuje par exemple dafise umuntu amategeko akarangukirana itoka Yesu dikumana ubu contrat yose je shobora gusinya niyo manza kwiha akabanza akayisuzuma ku buryo naho coba ikintu cagenze nabi ni wacagerageza akaja kugira mu butungane no uri makosa baramwakira ikintu rero abarinzi b'abarundi n'aba promoteur cyane na mbere aba promoteur n'aba evenementiel bagerageza babubahe baba ama condition meza ku buryo nabo nyene bakora bishimye ibintu kagenda neza hama contrat basinye contrat imeze neza imwe mu detail akwiye amakuru akwiye ku buryo utakurikije amategeko i contrat bien signé aca nta n'umuntu atuyurira ko bikwiza ko yabazi ko ashobora guca hano ego ico c'ama contrat rero nico nugerageza kubarura abarinzi b'abarundi hama kandi nzeri yuko ejo n'igihe ibakora vuga ngo barinzi b'abarundi bafatwa neza ko ejo zo Rwanda bitera imbere bagafatwa neza bikagenda neza hama tugatanga show imeze neza duhaze kubyo ata muntu numwe yaba abafana yaba ari nyinshi yaba n'aba DJ twese ta mumwe yidoga ego uko niko bashobora
kuvyishura niko nsanga nabibona. Tureje mu mwaka wa 2024 turi mu mwaka wa 2025 nya migambi ufise yafi muri 2025. 2025 ni myinshi hama nshobora kuvuga muri keya muri myinshi kwa sinenda ndahonda ihetse mutega ama evenement menshi tandukanye meza tubona turyoherwa muri 2025 mutega mixtape no masho menshi kuri YouTube channel yanjye DJ Mickelange Sunset hama indi migambi nayo ndayihereje Imana mperwa gusenga kuri bona nayihereje Imana nizere yuko tuzofasha kuyishikana gusa sinzuba desema mu ndindire kuba Imana yihezagire atwe muzoyibona. Ego, merci.